Diedone dushaka tubwire ni giki cyabaye kugira uwisanga umeze uko kandi mu gihe wumva wari ukomeye wagenda nk'abandi abantu genda cyo nunzi naringyame nyene mwijoro saa moya tugiye kuryama twataryama kare ko nari umunyeshuri ndyamye nyene bijya kuvyura baza kutuvyura tuvyuke abandi bana baravyuka ariko je mu kuvyuka sinavyuke numva umubiri umerewe nabi numva kuvyuka birananira abana numva n'umugongo uracike numva amaguru yarizinze numva n'urubavu urwo rurangya abana barantwara abavyeyi kwa muganga birananirana bantwara n'umuvyi ni Buja Today TV kamari kumwe na Sipo Simon Pro. Uyu munsi turi mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura meri muri commune Mukaza zone Bwiza kubarabara rya gatatu inimero 53 hakaba ari umuntu tugiye kuganira nawe atubwira ubuzima bwiwe atubwira uko abayeho atubwire ingorane zamushikiye uko vyagenze atubwire byose muri market twumve intahe yiyo canke twumve ica tubwira gumana nanje gumana na Sipo Simon Pro mbanaenda ba makuru ya update ukabukene gukora subscribe ukabukene kuronka makuru ya update kora subscribe na notification kugira wa mudukurikirana uje kuri Facebook dukurikirane kuri Instagram kuri Twitter hose turiko rashaka kuronka amakuru yacu ari update tukaba tugiye rero tubabwire amakuru yiwe uko ameze byose ido nido atana kimwe dukuyemo mumve byishi kuriwe my cameraman follow me ni Buja Today TV turahora mukija muherereye mwese abadukurikirana bari mu Burundi abari hanze y'igihugu tukatwara ko tugira tuzetrawa amakuru atandukanye ya entertainment amakuru guteza igihugu imbere amagara y'abantu uyu munsi tweko turatembera ahantu tubona umuntu twifuza kuganira nawe tubwire ubuzima bayemo atubwire uko bimeze mwumve hari abantu mubona mukomeye hari abana abandi babayeho kundi kono gutandukanye hari abantu mubona mukibaza ati byagenze gute kugira uyu muntu abuku niko yavuse byajakuze byagenze gute uyu munsi tugira twumve tuganire n'umwe mu basanzwe bagendana ubumuga gato nkaba nashaka gukosora abantu bakunda kuvuga ngo ngabantu ngo ikimuga iryo jambo ntiribaho ni abagendana ubumuga iryo jambo ry'ikimuga ntiribaho mu bihebe abagenda babivuga ni abagendana ubumuga uyu munsi twashiye kuganira n'umwe muri abo basanzwe bagendana ubumuga tubwire uko vyagenze atubwire uko ariko yavuse canke yaje kuvyisangamwa akuze canke byamushikiye atubwire ubuzima bayemo atubwire uko amufata mu kibano tubwire uko ubuzima bwa misi yose atubwire n'ico yiteze muri kazoza n'ico yiteze ku mashirahamwe byitwa ko aharanira abagendana ubumuga gato tudatevye tukaba tubibusa ukaba twakora subscribe kuri Buja Today TV kugira ubandanye ubona amakuru ya update ubandanye ubona amakuru atandukanye y'ibintu byose mukaba muri kumwe na Sipo Simon Pro ndabaramukije amukije nta akazina kanyu nitwa Diedone Katumbutere duza kaju nitwa Diedone Katumbutere Diedone witwa Diedone Diedone Katumbutere Diedone uvuka he mvuka mu Kinama muvukana n'abana bangahe dukana abana batatu abo bandi babiri barakomeye barakomeye Diedone bafite abavyeyi abye banje barafuye Diedone yaje kusanga amezi uko canke byashisakuze byashikiye nkuze fise imyaka 17 ni kuvuga Diedone yarigeze kuba agenda nyene nk'uko abandi bantu basanzwe bagenda
natambuka narigira nariga nafasha n'ababyeyi batarayitaba Imana. Akazi kamwe kamwe nari nsanzwe ng'umugabo wakuze umwana w'imyaka 17 ndabara umwana bari umugabo mu bisanzwe. Dieudonné dushaka kutubwira ni igiki cyabaye kugira uwisanga umeze uko kandi mu gihe wumva wari ukomeye wagenda nk'abandi abantu? Genda cyo nunzi naringyamye nyene mwijoro saa moya tugiye kuryama, twataryama kare ko nari umunyeshuri. Ndyamye nyene bijya kuvyura, baza kutuvyura tuvyuke, abandi bana baravyuka, ariko je mu kuvyuka sinavyuke, numva umubiri umerewe nabi, numva kuvyuka birananira, abana numva n'umugongo uracike, numva amaguru yarizinze, numva n'urubavu urwo rurangya. Abana barantwara ababyeyi kwa muganga birananirana, bantwara no mu vyuma birananirana, abamasera. Nuko sinomenya icyatumye kweri mera gutyo. Uwo munsi wari wiriwe ukomeye cyane, wari wiriwe wumva utameze neza muri wewe? Nani bankomeye mvuye ku ishuri, no ku mugoroba twiriwe turakina umupira n'abandi abana. Sinomenya ukuntu byaje kabisa. Okay, murageze kwa muganga, muganga yababwiye iki? Yaciye ababwira iki muri uwo mwanya? Muganga twagiye ku baganga amasera, baravuga ati bamvuye baranshira mu vyuma byo kugorora abantu, barangorora birananirana, baravuga ati banshire kwisima barago nogororoka, birananirana, baravuga ati bombaga imici y'amaguru kugira nzobe ndagira no kumabekiye, birananirana. Baravuga ati amasera rampi mu mutima, babona umutima unatera cyane kwa y'urubavu rwanje rwaciye gwituna cyane, imbavu zirituna byatari. Aravuga ati umutima uratera cyane, tumubaze yoca dufira ko tumureke igumire gutyo, Imana iramubona. Dieudonné nimba akibyibuka agikomeye akigenda neza, yari afise ibiro bingahe? Ibiro nari mfise ibiro 47. Nayo sibiro 47. Wongeza kajwi. Ubu nimba uheruka kwipimisha ubufise bingahe? Ubu mvise ibiro 32. 32? 32. Ego, Dieudonné ubu yabafise imyaka ingahe? Ubu mvise 33. Ni kuvuga haheze imyaka 14 ugendana ubumuga. Dieudonné umaze gufatwa n'ubwo bumuga, ubuzima bwaciye bugenda gute? Ubuzima bwanje bwaciye bugenda nabi kubera n'ababyeyi banje baciye ndababura. Naho uwahora mfasha nawe yitwa muyomba wanje, nawe yaciye yitaba Imana. Nasigara n'umubibi nawe atavise nguvu, atanagaza akora. Nibyo gituma cyatumye cyangwa mu barabara kubera iyo kubura ifasha. Ego Dieudonné, hariho abantu bakoresha amazina yanyu canke bakoresha amasura yanyu canke ama-image yanyu canke amavideo yanyu kugira bagire ico barose, uwo babwira iki muri kano kanya? Jewe ni benshi maze kubona bankamera bakambesha gutyo nyene, bakamfotora bakampiga
amaklipe gutyo nyene bakavuga ati ewane tuzoza gukuraba imfashanyo yawe ije tuzogushikiriza ariko ngaraba ko abo bantu bazogaruka inomero bakazinsigira na adresse ngaba nahomba ariko ijisho rikabiga. Akajambo kamwe babwira abo bantu bakoze ibyo bintu kuko ndazi bazokubona, akajambo babwira canka akajambo tekerera abazuza bipfuza ko bagukoresha mu bwo buryo ko bw'inyungu zabo. Ndabwira ni bibi cyane n'imbere y'Imana ndivyemewe kubera n'itegeko riraha uryo biha. Hari abandi bantu bavuga yuko bashaka kugenda bagafata bajyana bagendana ubumuga bakabashira ahantu bakaza gusaba amafaranga, hama amafaranga basavye akaba yiwabo canke bakabahemba. Wowe woza kubwira ati jengera ndakujana ahantu nze baze baraguha amafaranga ama tuzogabura canke nzoguhemba yawo kwemera? Oya jewe bajya abana bato kweri bivuze nivyo ari bajya abavyeyi bamwe bafite abana bavukanye ubumuga bajya barabakotesha bakafata abandi abana bakomeye b'abasore bakagenda bazungurukana yajya mahera baciye bakumvikana mahera bamuha nyina ayandi akaba yujya mutwara kuba ujya mwana ndaba afise ubwenge bwo kumenya amahera bamuhaye ndaba afise ubwenge bwo kumenya ati aya nanga yarura so yabika ewa bariho ariko je sinovyemera ko agenda afise ubwenge kandi ndizi sinokwemera je umuntu yo nosabira amahera ngo yabeguiwe kandi ari jewe nshaka ifashanyo. Akajambo ubwira bagenzi bagendana ubumuga bashaka bo bashobora nko kuvyemera? Ndabwira ibyo bintu ni bibi cyane kubera baba baratuma bajya bamugaye abandi bafise ubwenge batishoboye badafise n'abavyeyi baba baratononera ngo twebwe n'uwo dufasha ndiwe dufasha kubera amaze kumenya ko koteshwa umva yo gufashike ndakiyo gufasha. Baravuga yuko ari amashirahamwe aharanira abagendana ubumuga. Muri ayo mashirahamwe hari rimwe wobuzi canke hari iryo bari mwamaze kubona naca yo bamaze kubona abayajejwe canke bari cyo bamaze kugufasha? Jewe oya jewe sinobesha ndanyishira na rimwe atari abo bambaye ikinga gusa niryo shirahamwe iryo gikinga niryo kinga rya bararenye ibyo manifestation bas ndanyishirahamwe ramfasha ry'abantu rigendana ubumuga. Ego Diedone twumvise ko wari ufise ikinga ugendamo uyu munsi akaba atagifise. Ndazi abantu bashaka kuba bariko baturorera ashaka kuvuga ati no mufasha canke ari ikintu nokora mu gihe boguha iryo kinga byo korohera ko ushaka kuzuri deplacer utaguma hamwe? Gama tatu rigani gashobora kwandika nari mfise. Ego muravyumvise yuko aragize ikibazo cikinga yahora ko nibaza yuko abarundi ni benshi bafise amafaranga yogura irya kinga. Nibaza yuko ari abarundi babayeho neza afise ubuzima bwiza. Shima Imana kubukomeye yarakomeye nawe ariko uyu munsi urabona yuko ibintu vyarahindutse. Nkaba nifuza yuko muri mwebwe abashaka ko barabiye video kuba bo kwifuza gufasha na cyane nko bo muterera iryo kinga mwokwandika muri commentaire nimba hari ico mwufasha kushirika ikinga canke ibindi mukabivuga. Diedone uwo kwifuza kugufasha yo gufasha gute yo gusanga jewe yosanga ngaha ndabutazi nga kwiyeta ngaha kuja gatatu ngaha
kwa Tundara. Adresi kuyo tubwire ati kuko twagusanze Bujumbura mu Jabe, utubwire barabara, tubwire ni nimero nimbuzizi. Nomero yapo 53 Mubwiza kugira gatatu 53 Mubwiza kugira gatatu 53 ibarabara kugira gatatu Mubwiza kugira gatatu inimero 53. Nibaza yuko uje ukabaza Dieudonné urashaka umuronka Mubwiza kugira gatatu nimero 53. Urashaka kubaza nimero ziwe wozironka mukibonanira amaso kuyandi, kuko hari abantu bikika mukiza baba bashaka kunguka muri aba bantu, baba bashaka gukoresha amazina yabo, bashaka gukoresha amafoto yabo kugira baronke inyungu zabo. Ariko nibaza yuko ushitse ahantu Mubwiza kugira gatatu nimero 53 urashaka kumwibonera, nimba ari cyo ushaka kumufasha ukakimufasha live bitiriwe biraca ku wundi muntu. Dieudonné, ikintu usaba leta ni cyaye muri no mwanya, ikintu wosaba leta? Nasaba leta nsaba ko bamufasha bakamba ngumutaye ngicara ahantu kimwe ndasaba nga ndadandaza utumwicara ahantu nga ndadandaza nanjye ngabandi kubera ibindi bimuga nshako ndiko ndasaba ngabona barimo baradandaza barifise babona nsako nanjye ndawe mfise ubwo buryo nanjye sinokwemera kwiga ndagenda kwiga izuba kubera n'ibyantwara ndaruhara igihe nduha umucoko wo kuntwara ngenda nsaba amahera yo kurya. Nusaba leta kweli ko yomfasha amahera y'umutahe nanjye nkabaho ng'abandi ngicara ahantu hamwe ngandadaza ngutundu nanjye kandi ngabaho neza ndasabye. Dieudonné wo mu mutare umva neza ko yodandaza akazana inyungu? Ego inyungu noyizana kubera ndakinga bandondera nunguke ntere imbere. Nibiki Dieudonné yodandaza akabona ko yozana inyungu? Ibintu byinshi, ubufu, ibiharage, amavuta n'umunyu n'isabuni n'isukari n'itabi rirasohoka. Ego Dieudonné, ubuzima bwa Dieudonné buba bumeze gute kuva mu gitondo gushika ku mugoroba? Tubwire mu gitondo burakeye ubuzima bwawe bwifashe gute gushika ku mugoroba? Ubuzima bwanjye ni bubi cyane, ubuzima bwanjye ni bubi kwenda ko ndagoye kabisa, ndarose kumufasha no kurya ndavuye nga sabe ndawe n'umugira neza n'ababanyi bo ngaho batambana ifungurwa ahomba. Dieudonné, ikintu wabwira abarundi ni icyayi, kuko hari abantu babayeho neza bafise indya baronka n'indya bagaburira imbwa canke bakamena indya, mu gihe Dieudonné wewe abari kabura n'abazisaba? Basaba bagire imitima myiza ngo abarundi bakundane bamfashe kweri kandi bisubireko. Dieudonné, nk'umuntu ashaka kuvuga ati jewe no gutwara nko mu rugo iwanje ukahaba nkakugaburira, uwoza akagusaba icyo kintu wokwemera? Ngangaburira ibyo
biyovuga kubera hari abantu usanga bameze ukundi kubera ugasanga imico y'abantu itameze neza n'imico yawe uba wamenyereye kuba no kuri sengido yarambwiye yo kungaburira ndabona uko bangaburira siko ndavuga ati rero hano nsubira mu bwa buzima bwanjye n'abantu Diodone watubwiye ko ubu bumuga bwagushikiye usanzwe wiga. Diodone bazi gusoma? jewe kubera musanze nagwaye pararize ukuboko nubwo navuga ko nagwaye pararize ko nasanze mugaye ukuboko niko narisha namaze amezi 6 ndi muri laboratoire kandi ariko namaze amezi 6 ndavuga ubwenge bwaragiye yani nasubiye kwiga bushasha sinzi kwiga neza ariko guharura ibintu ndazi guharura na utundi duto two gusoma ndatuzi. Watubwiye ko ufise bato abo muvukana babiri bahora bifuza kumenya ubuzima ubayemo canke muhora mubonana nabo? Abakobwa kandi nabona indaya bifite bibero nabi nabonye n'abagabo bafise nosanda ke bamariye sinobesha. Muheruka kubonana nka ryari? Aheze kwenga igice cy'umwaka tutaborana nabo twaje birantera n'inzigo kubona kutugana no kubaraba kubera atacyo bamariye kwe. Ikintu wabwira abarundi umashaka ari umugenzi cyangwa ari umuvandimwe muvukana yabundishikiwe n'ingorane akaguhinduka ntaba kikwitayeho canke ntaba kikubona nkuko yahora kubona ukomeye? Yomenya ko ibintu byomushikira nawe ni kandi agiye byanshikiye ndabyo nashaka kandi ndabyo narinzi. Diodone turangiza akajambo wabwira abarundi muri rusange. Raba hariya bakubone neza wigora urabe hariya. Yensa ko giye ko bashoboye bakaraba ngo mfasha ngaba nk'ubuzima bubi nanjye ngarako mutera imbere ngabandi kwani ibimuga barafise abagore bamwe kubera bifise imitobe yabo n'imitobe myiza yabo. Ego turangiza Diodone mwamumvise ahanaba mu bwiza kujya gatatu ni 53 turi babandi ngo hari ibyo dushaka canke ibyo twere ngo muturongere twebwe uwo mukenera yo musanga mu bwiza kujya gatatu ni 53 kandi asaba neza Diodone kuko avuga ko uwo mu mutahe yokora nibaza yuko uwo mufasha ikintu hanini numva keneye arifuza ko yoronka tujya dukinga abagendana ubumuga bagenderamo akaronka n'umutahe ahantu ashaka kwicara nawe akadandaza. Urumva yuko yifuza kwiteza imbere n'ahagendana ubumuga. Umuntu amukeneye yo musanga mu bwiza kujya gatatu inimero 53. Diodone ari dukinga dutandukanye tw'abagendana ubumuga ako ushobora gutwara nakahe muri tujya dusanzwe tumenye ko hari ubwoko bwishi? Kayo kama pina 3 rijya banyonga gutya nibyo nigiye kwa masera igiye bantunze imyaka 2 mbayo nibyo nzi
ndarinyonga ndubona ngo rusukoko iyo ndarinyonga kandi n'iryonze. Mwavyumvise ni kuri ndabasavye kake gakinga kagura amafaranga make sana. Ari umuntu aje mu kabara kajya ibihumbi 100 nibaze yuko uhebya ku kabara ukamufasha kugakinga ubukoze ikintu gikomeye cyane. Dieudonné turagushimiye cyane, nizere yuko ejo canke ijya ejo tuzogaruka canke ibi tukoze nibabibona abafise umutima w'ikigongo cy'umutima wo gufashanya bazogusanga ngaha. Rwanda ndabishimye kumaze mukwaho kazi kweli. Tugushimire cyane. Ndashimye cyane. Imana yazagiye kweli. Abazobikora Imana izobahezagira kweli. Turashimiye abadukurikiranye mwese aho muherereye hose, tukabasaba ati tugire umutima wo gufashanya. Uyu munsi n'uyu, ejo ni wewe, ejo n'umwana wawe, nta uzi ko ejo ubuzima buzoba bumeze, nta uzi ejo iki sizo tuzanira. Byose nibaza ko nabibabwiye ndasubiyemo. Ukaba wifuza gufasha Dieudonné aba mu Bwiza kujya 3 nimero 53, nibaza ko hageze ukabaza Dieudonné agendana ubumuga barashaka guca bamukwereka. Mwari kumwe na Sipo Simon Pro behind camera, turi kumwe na Kabaisa. Tukaba tubaseze tuvuga ati bandaya mukurikirana Buja Today TV, ukabukeneye amakuru atandukanye, amakuru y'ibintu bitandukanye n'ahandi uzasanga atari kuri Buja Today TV. Tukusaba gukora subscribe na notification kugira ubandanye ubona amakuru yacu, mugiraho muba mubahwe.